Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatari bake batanguye gusaba ko iyi leta ya CNDD-FDD itanga imihoho kuko ntaco iriko irafasha abarundi. Mu gihe leta ihari yonanirwa gutorera umuti ibibazo igihugu kirimo yotanga imihoho. Faustin Ndikumana niko yavuze kandi agaragaza umubabaro ukomeye cyane kubona Perezida Evariste Ndayishimiye amaze igihe kitari gito ashinyaguriza abarundi, akavuga ko banezerewe n'ibibazo bitandukanye barimwo uno munsi. Faustin Ndikumana we akemeza ko ahubwo batevye gutanga imihoho kuko biboneka neza ko ataco iyi leta imariye abene gihugu kubera ubuzima buzimbye buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi ukuntu igitoro cabaye umuzi wibuye ngaha mu gihugu c'u Burundi, murazi ibiriko biraba kw'ihinguriro rya Braludi, murazi ibiriko biraba mu gihugu cose c'u Burundi, murazi ukuntu ibintu nka byose byazimbye ku masoko y'u Burundi. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko iyi leta ataco ifasha abarundi. Murazi ukuntu ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro kugezaho idolari rimwe risigaye rivunja amafaranga ibihumbi 6 by'amarundi, ibitarigeze bibaho n'igihe igihugu c'u Burundi cari mu ntambara. Ibi byose bikerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye na leta arongoye atakurinda bafise, kandi bikaza bishimangira ibyo benshi bavuga ko byanga byakunda ubutegetsi bukwiye kusezererwa kuko ntaco buriko burafasha abene gihugu bato bato kukwera ko biboneka neza ko ubutegetsi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi bukorera akarwe kamwe kamaze igihe kinini gapfukamye mu nda abarundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho muza kumva amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba yashizwe hanze na Faustin Ndikumana agaragaza ko iyi leta ya CNDD-FDD yari ikwiye gutanga imihoho kuko ntaco iriko irafasha abarundi. Turaza no kugaruka ku makuru arabana n'imyidogo y'abasirikare bahora muri Somalia, aho bavuze ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba. Iyi myidogo ikaza yiyongera ku myidogo imaze iminsi masoda bariko bararwanira mu burasirazuba bwa Kongo, aho bari kwicwa umunsi ku munsi bagapfa nk'impene. Biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari urudandazwa yibereyemo, ariko bikaba byaragize ingaruka zikomeye cyane ku gisirikare c'u Burundi, aho bamwe n'abandi bavuga ko byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye intumbero afise atayindi uretse gusambura igisoda c'u Burundi. Turaza kugaruka ku makuru y'ibanga kandi ateye ubwoba agaragaza ubunyonyezi bukorwa n'abajenerali bahambaye cyane barongoye igisoda c'u Burundi, harimo Generali Prime Niyongabo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi batari bake bungukira mu biriko birakorerwa abasoda b'u Burundi, aho tuza no kubabwira ibigiye gukurikiraho nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye yagumya kwica igisoda c'u Burundi ku buryo bungana gutya. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira inyinyurana rihambaye cyane ririko rirabera mu bihangange bikomoka muri CNDD-FDD, aho bashaka gukura Perezida Evariste Ndayishimiye ku kibi n'ikiza, ariko nawe akaba ari gukora ibishoboka byose kugira ngo akure abatamuyoboka, ahereye ku mushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika uyu munsi usumbirijwe ku rugero rukomeye cyane, aho yanagerageje gutanga imihoho inshuro zirenze zibiri, ariko abandi bajenerali bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD bagahoyahoya
bakavuga ko nyabuna bagiye kubikurikirana kugeza igihe bazikuriraho Perezida Evariste Ndayishimiye canke se akemera kugendera ku mategeko y'umugambwe, kuko bamwagiriza ko atategeko na rimwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi agenderaho, ahubwo ko akora ibiteza inyuma igihugu ndetse n'ibishira imbere inyungu ze bwite kurusha inyungu z'abenegihugu bamutoye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Faustin Ndikumana ati leta Perezida Evariste Ndayishimiye yari ikwiye gutanga imihoho kuko biboneka neza ko ataco iriko irafasha abarundi. Mu gihe leta ihari yonanirwa gutorera umuti ibibazo igihugu kirimwo yotanga imihoho. Faustin Ndikumana niko yatangaje, akavuga ko iyi leta ya CNDD-FDD nta gisigaye kugira ngo itange imihoho, kuko ibyo yagombaga gukorera abene Burundi byose nta na kimwe yigeze ibakorera, ahubwo kuba mu Burundi uno munsi bisa nko kuba mu kigandaro nacyo cy'umuntu udafise amikoro. Urongoye shirahamwe Parisemo Faustin Ndikumana avuga ko mu gihe leta ihari yonanirwa gutorera umuti ibibazo igihugu kirimwo yotegerezwa gutanga imihoho, hakaza leta nshasha. Ibi abishikirije inyuma yaho hasubiriye kwibonekeza ubukene bw'igitoro mu gihugu, nayo kwiyunguruza muri kino gihe bikaba bisigaye ari ikibazo gikomeye kandi giteye ubwoba. Faustin Ndikumana arongoye shirahamwe Parisemo avuga ko ibiturire byimonogoje mu nzego zose z'igihugu ari byo biteye isibe mu gihugu, bigaterwa n'uko leta yivanga mu bintu byose, hama ingingo zifatwa ntiziheza ngo zije mu ngiro kubera indongozi zamaze gutakaza uburongozi bakaboko nabo ntibahawe. Ikindi nuko mu gihe leta ihari yonanirwa gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu yotanga imihoho, akaza indi leta nshasha. Faustin Ndikumana we avuga ko iyi leta n'ubundi ataco isigaje gukorera abarundi, kuko ibyo ibakoreye muri iyi myaka biteye ubwoba kandi biteye isoni, ko ariyo mpamvu yategerezwa guhita itanga imihoho byihuse abarundi batarabanza kuyisaba gutanga imihoho. Uwo arongoye Parisemo agira ati igiturire caramaze gushanyaguza inzego zose z'igihugu. Indongozi zaratakaje ico bita uburongozi bwo kumva ko bakunda igihugu bariko bakorera igihugu. Ibi bintu bimaze kwinjira mu gihugu, igihugu ntaho kiba kigihagaze. Nico gituma rero ingorane zamaze kuba umurengera, hakaba hakwiye gufatwa ingingo zikomeye. Izo nazo nta zindi nuko hashirwaho umugambi uboneka wo kurwanya igiturire mu Burundi no guhasha bakaboko kugira leta isubire kwizerwa. Ikindi nuko ibanki nkuru y'igihugu isubira mu minwe y'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta, mu gihe ingorane zamaze kuba nyinshi nk'ubu bica bisaba ko haboneka akanovera gashasha mu burongozi. ni ukuvuga rero bibandanije bimera uko iyo leta ishobora gutanga imihoho hakaza iyindi. Faustin Ndikumana abona ko hari imvugo zikwiye guhinduka, abarongoye igihugu ntibame bavuga ko ibintu bimeze neza, ahubwo bemere ko hari ikibazo. Faustin Ndikumana arongera ati dusubire kwibutsa leta n'abarundi ko imvugo yo kwama bavuga ko ibintu byifashe neza, bene iyo mvugo iraheza ikabeshuzwa nuko ibintu biba byifashe. Ubwa mbere hariho ibipimo byerekana uko igihugu kiba cyifashe. Ibyo bipimo bibiri nta bindi ni ingene amadevize igihugu gifise mu bubiko angana n'umwanya amara mu gutuma igihugu gishobora kwinjiza ibintu mu gihugu. Gushika ubu turacafise ukwezi mbere n'umunsi y'ukwezi hamwe n'amezi ya stoke y'ibitoro igihugu kikaba gifise. Mu bisanzwe ubu nta n'indwi ya stoke y'ibitoro dufise. Kuva na kera wasanga stoke y'ibitoro ari amezi atandatu n'amadevize ari nk'amezi atandatu. Urumva ko tugeze kuri urwo rugero. Ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba, ariko ikibabaza abatari bake nuko Ndayishimiye agumya kuvuga ko ibintu byifashe neza. Ikibazo cy'ibitoro cabaye akananira abahinga, mbere leta ikaba yaramanitse amaboko nk'uko byashikirijwe mu kiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu kuvuga ko atanyishu abona kwibura ry'ibitoro rimaze hafi imyaka ibiri. Icyo yashikirije gusa nuko iryo kena
y'igitoro ari inkwirikizi z'ibyabaye muri 2015 nk'ibyo twababwiye amakuru yacu abanje, aho twaberetse ko Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi yemanze ku murango izuba riva ko ingorane zose abarundi barimwo uyu munsi zatewe n'ikiringo cya gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko. Ikibabaza abarundi kurushaho nibishikirizwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ari nabyo Faustin Ndikumana yavuze ko ibyo umukuru w'igihugu yama ashikiriza rwose bitandukanye n'ibiri ku rubuga, aho benshi bemeza ko abariko arafata abarundi nk'ibijuju. Perezida w'u Burundi yigambye ibintu bikomeye kuri ubu ubutegetsi bwe bumaze imyaka yababa 5 ariko bukaba ataco bwigeze bufasha abenegihugu uretse kubata mu manga ikomeye cane. Perezida w'u Burundi yigambye ibintu bikomeye kuri ubu butegetsi bwe bugiye gusambura igihugu cy'u Burundi. Ni mu kiganiro giheruka kubera mu ntara ya Gitega ubwo hibukwaga ku nshuro ya 4 urupfu rwa Petero Nkurunziza wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba yararongoye igihugu cy'u Burundi imyaka 15 nk'uko tubikesha ibitangazamakuru yandikirwa mu Burundi. Ikinyamakuru cya King Umurundi cyatangaje ko Perezida Evariste Ndayishimiye muri uko kwibuka yavuze ko u Burundi butigeze bugira umunezero n'umugisha nk'ibyo bifise uyu munsi ku butegetsi bwiwe, ko kandi asanga u Burundi bwarabonye umusaruro butigeze bugira mu buhinzi mbere no ku bundi butegetsi, akibaza niba abarundi bazabirya bakabimara. Tariki y'umunani ukwezi kwa gatandatu 2024 u Burundi niho bwibutse ku nshuro ya 4 urupfu rw'uwahoze ari Perezida Petero Nkurunziza wapfuye mu mwaka wa 2020. Bivugwa ko muri ibyo birori byakurikiwe n'inyigisho z'umukuru w'igihugu ku bayobozi b'igihugu ndetse no ku bibazo birebana na 2040 na 2060. Muri izo nyigisho umukuru w'igihugu yagarutse ku byerekeye uko igihugu cyifashe muri iki gihe, aho yamenyesheje ko u Burundi bwabonye umusaruro mwinshi mu gihugu hose ndetse kuri we agasanga abanyagihugu batazawumara. Perezida Ndayishimiye avuga ko u Burundi ari agahugu gato ko muri Afurika y'Iburasirazuba ariko katigeze kagira umugisha nk'uko uyu munsi bimeze, kandi ko abarundi vuba bagiye kwigenga mu by'ubukungu. Yakomeje avuga ko u Burundi butigeze bugira umunezero usibye ku butegetsi bwiwe gusa, akaba ashimira Imana ko yashoboye kumva amasengesho yiwe. Avuga ko mu ngendo aheruka kwikora mu gihugu hagati mu minsi ishize yasanze intara zose z'igihugu zaragize umusaruro w'ubuhinzi urenze. Yagize ati nibwo bwa mbere nambonye umusaruro nk'uyu mu gihugu, habaye umusaruro w'ibigori urenze hamwe n'ibishimbo, ndetse nibaza niba abarundi bazabirya bakabimara. Nubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yigamba ko igihugu cye cyagize umusaruro urenze w'ubuhinzi ndetse abarundi bishimye kurusha ibindi bihe byose babayeho, ngo biracagoye kuko igihugu gifise ibibazo by'amadevize kandi uwo musaruro ntaco wafasha ngo haboneke umuti w'icyo kibazo cy'amafaranga y'amvamakungu cyatumye igihugu kibura ibikomoka ku bitoro ndetse cyatumye n'ibinyobwa bya Braludi bibura ku isoko kubera kubura amadevize cyangwa se amafaranga mvamakungu. Ikindi nuko kuri ubu abanyagihugu bo muri iki gihugu bakurira cyane bivanye nuko ingendo zahagaze, ni mu gihe igitoro cyabuze ku rugero rutigeze rubaho n'ikindi gihe, ahubwo abenshi mu Barundi bakaba bahamya ko ubu butegetsi ari bwo butegetsi bubi bagize mu myaka yose u Burundi bumaze. Ariko Ndayishimiye akabandanya gufata abarundi nk'ibijuju, akavuga ko u Burundi uyu munsi bumeze neza cyane kandi u Burundi butunze gusumba ibindi bihugu ngaha mu gihugu ndetse no muri Afurika yose. Amakuru yacu tuyabandanize kuri ino nkuru iri kuvugwa mu gisirikare cy'u Burundi, aho abasoda b'u Burundi bariko baridoga bikomeye abo nabavuye mu butumwa muri Somalia. Imyidogo y'abasirikare bahura muri Somalia, batayo ya 70 na 71 zahura muri Somalia zirutse gutaha mu Burundi. Batashe bataragira bahembwa n'ukwezi kumwe gusa bakoreye. Abasirikare ntibatahura ingene bakurungikwa mu bikorwa by'amahoro muri Somalia bakamarayo umwaka, ariko bakarinda
bagaruka mu Burundi bataragera bahembwa. Bariyamiriza ingene bibwa mu kubavunjira amadolari ku giciro kiri munsi y'icya kabiri c'agaciro k'idolari muri kino gihe igihugu c'u Burundi kiri mu ngorane zikomeye cane. Intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi yatwandikiye ati: amahoro neza wewe mugenzi w'abarundi bose, twashaka mutuvugire aho ijwi ryanyu rigera. Leta y'u Burundi n'igisirikare c'u Burundi barabe baduhembe agashahara kacu ka atimisi ibaze. Kumara umwaka wose mu mahanga uriko urarakora, umwaka ukarangira hama mugataha ata n'ukwezi na kumwe baduhembye, ni akamaramaza. Aho ndavuga ku mabatayo ya 70 na 71. Izo zose twahejeje gutaha tariki ya 6 ukwezi kwa 6 2024 ata n'umwe arahembwa. Ikibabaje hari n'abatashe muri ruheshi 2023 bagiheraniwe. None ibyo bintu ko bibyita gute? Ikindi kibabaje, ubu nta utazi ko mu Burundi ibintu byose byaduze kugeza aho idolari rimwe rivunjwa ayarenga ibihumbi 6 by'amafaranga y'amarundi, ariko twebwe batuvunjira idolari ku giciro ca BRB kidashika no ku bihumbi 3 by'amafaranga y'amarundi ku idolari. Ni ukuvuga ko baduha umunsi y'icya kabiri c'amafaranga tuba twakoreye, kandi aho baca bongera bakakata ibihumbi 450 fabu kira kwezi. Ayo mahera ntituzi ico akora kuko aya leta yo barazi iyo bayahakura. Iyo hatanzwe raporo y'amafaranga leta yakoresheje mu mwaka, aya mafaranga badutwara ntiyigera avugwa. None amafaranga yacu aja hehe koko? Yumvire namwe, umusoda arakora umushahara wiwe ukaza, ariko akazoronka n'umwaka wararenze, hanyuma uwo mushahara hakaba abandi babanza kuwukoresha ibyo tutazi, bamuhembye naho bakamuha munsi y'icya kabiri c'umushahara yakoreye. Umusoda araruha, ariho hakaba umuntu atazwi azotwara arenga igice c'umushahara w'umusoda. Turasabye umuco kuri bino bintu. Turasabye umukuru w'igihugu n'umukuru w'igisirikare biyumvire ku buzima bw'umusoda. Nibibuke ko cyo bari cose bagikesha twebwe, kandi bibuke ko kose bagomba kudufasha. Ubu ni ubutumwa bw'intwazangabo ishavuye cane, ibabajwe n'ibiriko birakorwa n'abategetsi ba CNDD-FDD. Arabagize icyo bashikiriza kuri ino nkuru irebana n'ibiriko biravugwa mu basoda b'u Burundi. Birateye agahinda kubona abasirikare batabaza abasivili. Ururimi rw'umusirikare rwumvikana ni rumwe, nibaruvugishe kandi bakoreshe imbaraga, natwe turagowe. Benshi baravuga ko igihugu c'u Burundi cagoye mu manga, kuki abasirikare badatabara igihugu. Igihugu cacu camaze kuremerwa n'abarongozi bacu, kandi nabonye bararemerewe, ntibagitange kibave ko, kuko nukuri urabye ubu mu Burundi ibintu byose byanse kopa, umuntu arabura nuko yabivuga, kuko biratangaje kandi birateye isoni. Nukuri ndabye ibivugwa mu Burundi iki gihe, abarundi bazohava barengerwa bahagurukire rimwe bacanemwo hagati yabo. Ndumva sino kuja ku rugamba ukajuza uko aho bariko batwereka ko twe nitwajayo tutazanagaruka. Ibi byose birerekana akarenganyo kariko karakorerwa abarundi. Rwose ndayishimiye nagire ikigongwe. Ibi bintu biteye ikigongwe n'agahinda, umuntu ari ku rubuga rw'imigwano inote yiwe akirinda ataha atarahembwa. Ibi bintu nukuri kose birateye ubwoba kandi birateye isoni. Hari igihe muzoguma mwibaza ibibazo turimwo, naho mukagira ngo ntitubibona, ariko nukuri turarusha. Abasoda b'u Burundi barihangana nukuri. Tuvugishije ukuri, ibi bintu bikorerwa umusoda w'u Burundi, bikorera abakongomani cyangwa se abandi basirikare, ariko rwose umusoda w'u Burundi ntiyigeze agera kuri urwo rwego rwo kumaramazwa n'abamutwara. Kuki mudafata inkoho ngo mutabare abarundi namwe mutiretse? Nta kintu gitwengeje nko kuba uri umusoda uzi kurasisha ukarangiza na bya muzinga, ukarara wibaza bwije uko uri buze kubaho. Ibi bintu birateye isoni. Turabye aho igihugu kigeze, turabye amagorwa abanyagihugu turimwo, kugeza aho batandukira n'igisirikare, bikagera naho bihakana abasirikare b'igihugu. Izuba riva harageze aho mwebwe nyine
muhaguruka mugagarukira igihugu c'abibarutse kandi kikabizera kuko murabishoboye natwe abanyagihugu n'amagorwa turimwo kobaja inyuma kuko bigeze aho imitima iremerwa kandi imitima ihura n'ingorane zikomeye cane. Gusa uwo musoda nawe akorera leta arumva koko igihugu cyaja kuvunja kigakoresha amafaranga atariho, nabwo nyine yagakwiye kubyiyumvira. Inyigisho zo gukunda igihugu ndumva ziracakenewe mu mice yose y'abagize igihugu. Umusoda nyawe yihanganira ibikomeye, ariko nanone ntabwo mukwiye gutabaza abasivile. Natwe turakeneye ukuboko kwanyu kugira ngo mudukure muri bino bintu turimo. Nibo bagwanye cane ngo kudeta ifube, ntibahembwe rero ibyo ngibyo ntibagumye bave mu ngorane zikomeye cane. Uyu munyagihugu we aravuga ko aribo barwanye cane kugira ngo kudeta ntibe, ntibagumye nyine babeho badahembwa kuko nibo babikoze. System ni yayindi kuzirya zose n'iziri mu magi na kare ntibagera kuri ya vision ya 2060 batabariye mu gihe twamaze kugwa mu manga muri 2024 barazi guhuma amaso abarundi. Ese hoho iyo aba bayabuze hariho igitoro canke imiti yaje? Birababaje cane kandi birateye isoni. Ibi ni ibyiyumviro by'abarundi batandukanye bavuga ko ubutegetsi baruhije kandi bakemeza ko bagomba kubusezerera hakiri kare. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.